Bene data ndabarabukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo, ndasubiye gukengurukira data wa twese ahoraho kubw'ubuntu atugiriye kugira ngo dusubire kuganira ku ijambo ry'Imana. Numva nshimiye Imana mu mutima ingene imaze iminsi twigisha ku ijambo ryitwa guca bugufi. Iri jambo ni rinini cyane umuntu yorivuga ntiyoheza, ariko numva uyu munsi ngomba kuvuga guca bugufi mu mvugo. Twaravuze guca bugufi en general, ariko uyu munsi numva mpwemu yera ndongora kuganira namwe ku kintu cyitwa guca bugufi mu mvugo. Ijambo guca bugufi igihushane caco ni igihushane caco novuga nti n'ubwibone. Umuntu yibona ntabaca bugufi. Hanyuma rero ubwibone nabwo buragaragarira mu bintu byinshi cyane. Mu bwibone iyo bavuze tujya muntu aribona, tuvyumvira mu kwirata kwiwe, tuvyumvira muri arrogance yiwe, sinzi ingene bivuga arrogance, tuvyumvira mbega mu majambo yiwe ukuntu ameze. Burya rero mu majambo iyo umuntu yakijijwe akizwa hose, ukizwa mu bikorwa, ugakizwa mu mvugo zawe, ugakizwa mbega no mu mibereho yawe yose, ukaboneka ko uri umuntu yahindutse. Hanyuma twihaye nk'akarorero k'ingene iyo umuntu yahindutse by'ukuri ubyumvira mu mvugo ziwe ko nazo zahindutse. Kera yahora ari umuntu yishira hejuru, yahora ari umuntu imvugo ziwe zikamuranga, ariko igihe yakijijwe umuntu avuga ati naka ko asigaye avuga nk'umuntu asigaye yarahindutse. Ni ukuvuga ngo imvugo zirashobora kuranga umuntu yuko aca bugufi cyangwa adaca bugufi. Reka turabe ijambo ry'Imana dusoma hariya mu gitabo ca Samweli wa mbere. Samweli wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa mbere gushika ku wa gatanu, ariko turaza kuvugana cyane cyane kuri ijya mirongo itangura. Turasoma mu izina rya Yesu, igitabo ca Samweli wa mbere igice ca kabiri ku murongo wa mbere turashikana ku murongo wa gatatu. Dusome mu izina rya Yesu. Mumbabarire mvuge mu gifaransa, numva umenga birasobanutse cyane gusumba. Avuga ngo ensuite Anne prononça cette prière: grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. Je peux rire de mes ennemis. Je me réjouis, Dieu m'a secouru. Le Seigneur est sans pareil. Notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Ne multipliez pas les paroles hautaines. Ne prononcez plus les propos insolents. Car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. Il juge toutes les actions des hommes. Manishimwe. Mu Kirundi muraja kubisoma mu Kirundi, kuko nabonye yuko mu Kirundi ntibyumvikana cyane kuri uyu murongo wa mbere, ariko aravuga ngo grâce au Seigneur, kubw'Uhoraho, j'ai de la joie plein le cœur. Bufise umunezero wuzuye mu mutima wanje kubw'Uhoraho. N'iri jambo nashaka gusa kuko mu Kirundi numvise umenga ntirisobanutse, ntirivugika neza. Iri jambo ndondera ngo grâce au Seigneur, kubw'Uhoraho. Hanyuma aravuga ngo
ngo grâce au Seigneur j'ai la tête haute je peux rire de mes ennemis ngo kubw'uhoraho nshobora kwishima cyangwa nshobora kubwira abansi banje ko uhoraho yanyumvise kubw'uhoraho iri jambo ngo kubw'uhoraho mwene data ushobora kuba ufise ibikunejeje ushobora kuba ufise imana yakugendeye ugafite ibyo ufise ariko iyo uri kurabibwira abandi mbega uvuga ngo c'est grâce au Seigneur mbega urashaka kuvuga uti kubw'ubuntu bw'Imana ndakomeye cyangwa upfa kuvuga uti gusa ndakomeye nkaho umenga ni ibisanzwe kuvyuka ukomeye cyangwa uravuga uti kubw'uhoraho ca kibazo nagishoboye kubw'imbabazi z'Imana rwa rubanza narutsinze kubw'ukuboko n'iri jambo nagomba ngo par la grâce de Dieu. Bene data twige kuvuga imvugo zihesha Imana icubahiro. Ushobora kuvuga uti ego me ndakomeye nibisanzwe ariko uravuga uti uvuze ngo par la grâce de Dieu numva meze neza ndamahoro. Par la grâce de Dieu nabyutse amahoro. Iryo ni jambo yerekana guca bugufi ukamenya neza ko atari ku bwawe byashobotse ariko bw'uhoraho. Ku murongo wa kabiri, le Seigneur est sans pareil, notre Dieu seul est un rocher, à part lui il n'y a pas de Dieu. Aravuga neza ati Imana yacu ntaco bisa nta na kimwe. Imana yacu ni igitandara twihishamwe, haleluya, kandi nta yindi Mana atari we. Umuririmbyi ariho umuntu yatwigishije iyo ndirimbo ivuga ngo ntawera nk'uhoraho, ivuga ngo ntawera nk'uhoraho kuko atayindi Mana atari we, kandi nta gitandara kimeze nk'Imana, ntawera nk'uhoraho bene data. Hanyuma ku murongo wa gatatu aravuga rero ngo ne multipliez pas les paroles hautaines, ngo ntimugakwize ntimukuzuza amajambo yo kwibona yo kwishira hejuru. Ne prononcez plus de propos insolents car le Seigneur est un Dieu qui sait tout. Bene data, ntidukwiye gukoresha amajambo y'ubwibone, ntidukwiye gukoresha amajambo yo kwishira hejuru. Ibyo bintu Imana ntibikunda. Iri jambo rero yo ku murongo wa gatatu mu Kirundi hoho rirasobanutse neza. Mu Kirundi rirasobanutse neza, rivuga ngo ntimukavuge amajambo y'ubwibone y'ubwirasi. Imana idufashe. Ubisomye neza hajya anye muri Samweli wa mbere uraza kubisangaho. Samweli wa mbere igice cya kabiri aba ku murongo wa gatatu ngene havuga. Umurongo wa gatatu aravuga ngo ntimukongere kuvuga iby'ubwibone mutyo, iby'amanyama ntibigaturuke mu kanwa kanyu. Iby'ubwibone iby'amanyama ntibigaturuke mu kanwa kanyu. Mwene data uri kurankurikira, iby'amanyama ntibigaturuke mu kanwa kawe. Ugirira amanyama nde? Kubera iki wibona? Saba Imana igorora imvugo zawe, saba Imana yo mu ijuru igutabare, ikugirire imbabazi, igorore imvugo yawe. Amanyama uhoraho ntayakunda, amajambo y'ubwibone uhoraho ntabikunda. Hanyuma turabye ayandi majambo yerekana guca bugufi, dukwiye kureka Kristo akaba ari we aboneka. Ibyo yadukoreye byose tukamenya ko ari Kristo yabikoze, atari we wabikoze, ariko uhesha icubahiro izina ry'Imana yacu. Kandi turabye hariya mu Migani, Proverbe 8 verset 13, Imigani 8:13,
turabe naho ingene havuga. Turacari kuri iryo jambo bene data, ijambo ryitwa ubwibone. Turagomba ko umwami Imana yoridufasha akabidukiza rwose bikatuvamwo. Imigani 8 hariya ku murongo wa 13 haravuga ngo être soumis au Seigneur, c'est détester le mal. Pour ma part, je déteste l'orgueil et l'arrogance, les mauvaises actions et les paroles trompeuses. Mwumvise ngo kubwanje ngo être soumis au Seigneur, c'est détester le mal. Kubaha Uhoraho niko kureka ibyaha, no kureka ibyaha no kwanga icaha. Uko niko umuntu aba yubashe. Wubashe Uhoraho no kuvuga ngo uzokubaha ijambo ryiwe, wubahe n'ico yihanikirije ukireke. Hanyuma kandi aravuga ngo je déteste l'orgueil et l'arrogance, ngo ndanka. Reka ndabe mu Kirundi ngene habivuga. Imigani 8 ku murongo wa 13 haravuga ngo iki? Haravuga ngo 8 kuri 13 havuga ngo kubaha Uhoraho niko kwanka ikibi, ubwibone, amanyama, inzira y'ikibi n'akanwa kabesha ndavyanka. Ubwibone, amanyama, arrogance ngo n'amanyama, ngo Imana iravyanka. Inshuti yanje uri kurankurikira, nariko ndakwereka ibyo ukwiye kumenya ko ari ibyaha imbere y'Imana. Niba warihanye ubusambanyi ukihana kubesha, wihane n'amanyama, wihane na arrogance. Ico ni mpwemu mbi. Niba utabizi, ni mpwemu mbi nk'abandi bose, n'abadayimoni mu bandi. Kristo Yesu adufashe, atwigishe kugendana douceur mu majambo tuvuga, atwigishe gushira imbere izina ry'Imana yacu. Umwami Imana atwigishe kugira ingeso nziza canke imvugo nziza irongowe na mpwemu yera. Hanyuma twame iminsi yose turondera kwitonda mu mvugo zacu. Turabe ijambo rindi Paulo naho yandikiye Timoteyo, ariko aramubwira. Timoteyo wa mbere igice ca 6 ku murongo wa 11 murarisoma hariya. Hari amajambo menshi mugabo harahavuga ngo recherchez la droiture, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Aravuga nyene ibintu umuntu akwiye kwitwararika, ngo turondere urukundo, turondere kumatana n'Imana, turondere ukwizera, ngo turondere ukwihangana, tutibagiwe na la douceur. Imana rero idufashe. Iyo jambo murariraba muri Timoteyo wa mbere igice ca 6 ku murongo wa 11. Imana yo mwijuru idufashe, Imana yo mwijuru iduhezagire twese kugira ngo dushishikare gukora nk'ivyo Imana ishaka. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Imana yo mwijuru ibane namwe. Nomero za telefone ni +46 768 0065 46. Kandi ishene turiko ni shene Habonayo. Imana idufashe twese tugendere mu kugororoka, tugende dukora uko Imana ishaka, kandi cane cane tugende duca bugufi mu ngeso zacu zose. Imana yo mwijuru ibahezagire. Amen.